mbega wavutse mu kwezi kwa kabiri, ukwezi kwa Février mu gifaransa, canke ukwezi kwa February mu congereza, mu kirundi hoho ni ukwezi kwa ruhuhuma. Nimba wavutse mu kwezi kwa kabiri canke ufise inshuti yawe yavutse mu kwezi kwa kabiri, mbega nibihe biranga abantu bavutse muri uku kwezi? Atwagiye uri kumwe nanje Aston King Original. Yes, kuba wavutse muri uku kwezi kwa kabiri uri umuntu cyane gose usanga ibintu byinshi abirangwa n'urukundo cyane, usanga uri umuntu urangwa n'urukundo cyane. Aba bakubwira yuko abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri baba bafise urukundo rwinshi, hano mu gihe baba bari ahantu atarukundo ruhari bobo ntibigira bumva batekaniwe. N'abantu bagira impuhwe cyane ntibazi kwirengagiza umuntu niyo boba batamuzi. Abo n'abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri. N'abantu bagira imigambi ikomeye mu buzima bwabo, kandi iyo bishitse ntibagere ku ntego z'imigambi yabo baravyicuza cyane mu buzima bwabo. Mu gihe ari abagabo barakurura cyane cyane, barakwiga cyane igitsina gore, n'abantu bafise igikundiro cyane ku gitsina gore. Yes, abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri n'abantu bazi kuvugisha ukuri, ariko kandi bakagira n'akantu ko kubesha muri bo, ku buryo iyo atavugishije ukuri usanga ari umubeshi cyane. Iyo umuntu atavugisha ukuri cyane usanga ari umubeshi cyane gose, abesha ku rugero rwo hejuru. Abo n'abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri. Yes, abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri n'abantu bakunda kugwanira uburenganzira bwabo cyane, ariko bagize ibyago hakagira umuntu abubaka canke abatwara ubwo burenganzira, abo batwara ku rugero rwo hejuru ku buryo bw'uko atacubahiro canke ataburenganzira basubira kugira kuri ico kintu bari bafite ko uburenganzira. Yes, abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri n'abantu bagira ivyiyumviro vyubaka, ariko kugira ngo babishire mu ngiro bibabera ibintu bibagora cyane. Usanga bafise ivyiyumviro vyubaka muri bo, ariko biragoye ko babishira mu ngiro. Bibabera vyiza iyo baba bafise umuntu w'umujanama canke uwundi muntu abigiriye aza abafasha kugira ngo bashire mu ngiro ivyo imigambi yabo muri ya ntumbero yo kwiteza imbere. Yes, abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri intego yabo usanga ari urukundo, ku buryo iyo aronse urukundo nubwo guba ubw'inshuti canke umugenzi wiwe usanga abayeho mu vyishimo yishimye cyane. Turagenda neza cyane no ku ruhande cyo no kwita bad side canke nibiki bibi usanga biranga bano bantu bavutse mu kwezi kwa kabiri, ukwezi kwa ruhuhuma. Aba bantu bavutse mu kwezi kwa kabiri n'abantu bakunda gusanga bakunda kwisanga bagendeye mu gakuku canke mu marigara, ku buryo ashobora no kwisanga yakoze ibintu adakunda canke ibintu atateguye gusa kubera ko ari kumwe n'ababimuteye canke ababikora. Yes, n'abantu batazi gucagura, abantu usanga bagendera cyane gose mu gakuku. Abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri n'abantu batazi kuvuga oya muri bo, ku buryo bw'uko usanga hariho n'amapromesi canke bimwe bimwe yemera ntabishikane, kuko kuvuga oya muri bo ico ntikirimo kabisa, ntibazi kuvuga oya. Aba bantu bavutse mu kwezi kwa kabiri urundi ruhande rubi kuri bo n'abantu bakunda kwibera mw'isi yabo bonyene bakabona ibyo abandi bantu batabona. Usanga bifitiye imbono zabo ku buryo bw'uko wewe ushobora kugira ivyo umwereka kubwira ati no, ivyo sivyo. Ku bwa kane bano bantu bavutse mu kwezi kwa kabiri n'abantu batazi kwemera ikosa. Ushake umufate ari mu ikosa ari yaranja kuna ari defanda. Abo n'abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri. Ati mbega nibiki bibaranga mu rukundo? Mu rukundo baba bameze gute? Yes, nk'uko bavutse mu kwezi k'umutagatifu Valentino, mu kwezi kwa Saint Valentin,
aba bantu bavutse mu kwezi kwa kabiri baba bafise urukundo rwinshi ku buryo bama bifuza umuntu adasanzwe wo gusangira umunyenga nabo mu rukundo. Uwo yiyumvisemo cyangwa uwo yumvise bogirana urugendo rw'urukundo atangura kumugenzura mu buryo budasanzwe kugira ngo atazoza kumubabaza, kuko urukundo ari ikintu kidasanzwe mu buzima bw'aba bantu baba bavutse mu kwezi kwa kabiri. Iyo rukundo ni ikintu baha agaciro cyane kuko nabo ubwabo baba bafise urukundo rwinshi cyane. Yasaba kubwira ati kugira uwo ukunda mu gihe uri umwigeme cyangwa uri umukobwa urinda upfa ukivyishimiye cyane. Mu gihe ufise umuntu agukunda cyane nta wundi munezero bawumva ufise kwisi atari uwo musore muba muri kumwe mu rukundo. Iyo uri umuhungu naho kugira nawe umwigeme agukunda cyane mu gihe wavutse mu kwa kabiri naho nyene urinda upfa ugishimisha uwo mukundana. Uba wumva yuko ibintu vyose vyiza bikwiriye gutahukira uyo mwigeme cyangwa uwo murondo muri kumwe mu rukundo. Ayasubwa kabiri mu rukundo ntibaza bakunda gufuha. Akanaga kalite kuri bo ntibafuha, arivyo binatuma bama bahuza n'abakunzi babo. Ariko iyo bafushe bano bantu bavutse mu kwezi kwa kabiri bafuha ku rugero rwo hejuru cyane. Ariko kuri bo mu bisanzwe ntibakunda gufuhira abo bakunda. Aba bumva yuko nimba yaguye mu ikosa arikosora ku buryo bw'uko atamufuhira na gatoya. Yasaba kubwira ati abahinga kubwira ati ubukeneye kumenya kwigenga, kuko akenshi usanga ubuzima bwawe bushingiye ku mukunzi wawe, bigashobora kumubangamira. Ukeneye guha umwanya umukunzi wawe, nawe ukawiha kugira ngo umukunzi wawe ntazorambirwe n'urukundo. Abo n'abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri. Abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri mu rukundo kandi n'abantu bagira igikundiro cyane, kuko muri bo bafise nka suma kucangira ukuruzi ku buryo ubabonye wese aba yifuza yuko yokundana n'uyo muntu. Umuntu yavutse mu kwezi kwa kabiri naho yorengana ciye mwibarabara abantu bose bamubona baba bumva bamwishimiye automatiquement, ku buryo bw'uko babumva bishimiye ko bubana nabo mu rukundo. Yes, abahinga rero nizihe nama bakugira. Inama ya mbere bakubwira nimba bavutse mu kwezi kwa kabiri cyangwa ukwezi kwa Février, bakubwira ati ukwiye kumenya mu rukundo nimba uwo ukunda ari we wanyawe, kuko urukundo rushobora kuba ikintu cyo kubabaza gushika ubuzima bwawe bwose. Ati ukwiye kwitondera uwo ukunda. Bwa kabiri akubwira ati amajambo uvuga gerageza kwiyumvira ko cyane imbere yo kuyavuga. Ubwa gatatu akubwira ati wirinde kuza uraha amasezerano abantu, kuko akenshi ntuyashitsa. Ko akundi batazi kuvuga oya, akenshi baratanga amasezerano batiri bushitse. Akubwivyo rero muvyirinde, mwige kumenya kuvuga ati oya mu gihe ari oya nyene. Akubwa nyuma akubwira ati nawe umenye ko uri umuntu ushobora kugira ikosa. Abo n'abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri. Yes, sinzi yuko nawe wavutse mu kwezi kwa kabiri canke ufise inshuti n'umugenzi wawe yavutse muri kuno kwezi.